turabiyamye n'abajene muravyumva yuko twabishituye dukeneye ko mutwinjira mu bintu vyacu okay ntidukeneye ko mutwinjira mu bintu vyacu abajene bo mu Burundi twese turi hamwe dukunda igihugu cacu hama alu hari akandi kantu numvise kuri rezo sosio bon hari ubuntu ngo ni bombe bumeze nk'ubukaramu none ivyo navyo je sinabitahuye neza twengera si twovuga yuko byazanywe n'iki nande ariko kandi bikehanira abankana ibi bike by'iwacu nyene turavyishimiye bon turishimiye kuba ndishimiye je ubwanje nivugiye amapa kwitwa umurundi même si uburundi bavuga ati ni igihugu ca mbere gito kandi ni igihugu ca mbere gikenye no kandi tugiye kuraba yuko bavuga ko igihugu cacu ngo kirakenye twasanze atari ivyo kuko twebwe no ngaha twicaye ku butare n'ubutare nyene n'ubutaka. Hello guys, mamedi neza so ni link Arlene Alou comme d'habitude Miss Marcel kwamenye msumena maso yinyana. So guys, icambere na mbere reka muko twakira umushitsi wacu tubabwira ati welcome muri story company hari story water, hari story tangawizi, sauce tomati, mayonnaise, amavuta yo kwisiga n'ibindi n'amapiripiri. Twongera tukavuga ati welcome muri kibonobono oil, amavuta nayo aracahari. Twongere kandi tuvuga ati karibu cyane. Murakoze cyane. Tubongera tubaramutsa. Natwe turabaramukije. Mwitwa bande? Amazina ni Crystalise Spebosha la Bedane, la reine des papillons. Wow. Mwumvise kwanza mazina. La reine des papillons. Yeah. Niko nafashe. La reine. Oui. So, tuanze kwanza turamutsa abakunzi ba Link Arlene Alou hama dukomeze tuyagira. Turabaramukije cyane abakunzi ba Link Arlene Alou. Ego. Yeah. Numwe mu bajene ari numwe muri industry ariko numwe mu bajene en plus de ça tugira tuyage ku kintu cerekeye abajene baheze bavuga nabi igihugu cabo bacafuza igihugu cabo. Mbega wewe mu gihe umujene yavukiye hano mu Burundi afise umuryango we ngaha mu Burundi urumva afise kuri ko bavuga igihugu cabo cakubatse nabi? Ari namakosa cyane bon sinobashigikira guys abo bajene bariko baradukana iyo ngeso bariko baratugirira nabi ivyo bintu bariko barakora bishobora gutuma twebwe tugira tugwa mu mporero zabo kubera amakosa yabo nibo bariko baratuma igihugu cacu gicanamwo kubera ivyo bintu bariko barakora kameme si vyiza je ndabantu rero ko ivyo bintu bo biheba rero sinzi abantu imitima bafise bon just niyumvira yuko umuryango wawe sinibaza ikintu cotuma uvuga nabo umuryango wawe ukomokamo nubwo yoba ari amahera wo yaheba je nibaza yuko baba bashukwa n'abandi bantu bakabahendereza amafaranga kugira ngo base bashobore gukora iyo erere n'ubundi babaha amahera ingo uvuga igihugu canye yuko kitatesa ari kibi tuja tugukura mu Burundi tukujane hanze ivyo bintu uvyumvise wowe uri capable yo guhebukira ko igihugu cawe cakwibarutse? Je sindi capable ko sindanavyumva nta naho no bihera. Oya mbega kuri DJ Ila ari mu bantu bavugishije abajene benshi batumye abantu benshi tuvuga kubera ko yasavye ubwene gihugu bwo mu Rwanda mu gihe kitarico. Mbe bijya bintu wabibonye gute? Bijya bintu namakosa cyane sinumva yuko wogira usaba bon kwanza sinzi neza icatumye asaba ubwene gihugu mu Rwanda. Twese ntavyo tuzi impamvu gusa hanini abantu benshi bavuga ati no kubera ashaka gusevya uburundi bwacu yuko tutabayeho neza kandi tubayeho neza kandi turi mu mahoro. Bo tunavyiyumvira ivyo bintu kweri sivyo. Je mu Burundi je ndabizi neza tubayeho neza kuko bon turi kwije antuka. Nibaza ko atani kigo igihari
ibyo dufungura birahari ico no basaba nuko twofashanya bafise byinshi wa mutima w'urukundo ndabizi guys abarundi turakundana turafise umutima w'urukundo dufashanye mwibi bike dufise bon ndabizi vyama vyabaye bon nk'imigwi kanaka ikivolonta bagashika ku bantu batishoboye bakabafasha nuko nyene mu Burundi ndukenya hamwe n'ibibike vy'iwacu burya nasanze umutima ari ukena ariko kandi bike bikehanira abankana ibibike vy'iwacu nyene turavyishimiye bon turishimiye kuba ndishimiye je ubwanje nivugiye amapa kwitwa umurundi même si uburundi bavuga ati ni igihugu ca mbere gito kandi ni igihugu ca mbere gikenye no kandi tugiye kuraba yuko bavuga ko igihugu cucu ngo kirakenye twasanze atari ivyo kuko twebwe no ngaha twicaye ku butare n'ubutare nyene n'ubutaka kandi banavuga yuko bon uburundi ngo ari cyo kiri mu bihugu bifise amahera atagira agaciro yego kandi je tunani dusuma turajana kandi turabaye mugabo baguma baza kutwiba muguma muza kutwiba kandi turi mu gihugu basi nkuko mubivuga ngo gikenye bakaguma baza kwiba nyatari eske abona bo bavuga kwiki aho naho je navuga ko arabaye mpoli samumba bariye guys je sinzi gutukana murabaye mpoli ko erega bon okay tuvugizanye ukuri abantu batari bake mwiki gihe aba jeune bo mu Rwanda haba n'abarundi bahawe amafaranga baratuka umukuru w'igihugu cacu navyo bivuga kwiki hama ivyo onya kweri ndanabira kuri rezo zose tuje nka maramara hari utujambo bagenda baraterateranya bon eske abantu nibaza ko batari naho mare ntibabari naho mare vraiment tugiye kubiraba none basha ivyo bintu muri ko murabesha none ububeshi ni bubi na Bible yabitubwiye nzomarayika kubesha nzomarayika kubesha amata iyo yera uravuga yuko yera kandi imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo none twege ivyo bintu muko muravuga twe navyo dutahura kandi mushaka kutwanyisha igihugu cacu mugabo ntibikunda vyo nivyo ukunda arura bishigikiye navyo ushobora gushigikira kubera ko jewe narabatujije narabihakanye narabiyamye narabirukanye sinkeneye nyene tukabiyambura ntidukeneye just dukunda igihugu catwibarutse duhamagarira abajene gukunda igihugu ni kugikunda mpaka none ko imana none yakiduteretsemwe tubigenze gute kandi ukakura uzi kuri umurundi kubera ko imana none itashatse kuvukira muri Amerika canke zahe igashima yuko uvukira mu Burundi tegezwe nyene kwishimira kuri umurundi gutuka igihugu cawe c'u Burundi ni nkuko uburi kuri hakana umuvyeyi yakuvyaye ukihakana umuvyeyi yakuvyaye n'ukuntu n'ububabara aba yaragize kugira kuvyara amezi 9 uri mu nda ukuntu yagiye arakurera nuzi ngorane yagiye aracamwo ivyo rero nivyo ubushaka kumanisha urumva rero ivyo rero ntibikunda canke se imana kubera iki yagize yamutoranije ikamubwira umu president none ni hariho benshi bari babikwiriye kandi bari babibereye kubera iki imana yahise murya rero umuntu nukumurekera nyene agateka ki uko ameze nyene mukamukundira uko nyene umuvyeyi nubwo bari umusazi nubwo bameze gute uko bameze kose abari umuvyeyi wawe rero igihugu cacu twege ayo madefo yose mukibona ko nayo tubona nuko bimeze wewe uri kuraraba aha mu Burundi hari inzara je nta nzara kuko no muhira nubwo twoba tutatetse kuko birashikura bizi ndashobora kugenda ku mubanyi ukaje nkafungura kandi ntanamvuge ngo ati naka yafungiye muhira ni muri bwa akabi impano umutima mwiza ntwengera mbere hari ukuntu ugenda kwa fulani hageze gufungura ukavuga ati ndatashe oya sishonje ukigirisha mugabo akaguhata mpaka ugafungura umbwire rero umutima w'urukundo uburundi dufise none wumva bavuga nabi gute muga mu Rwanda ngo ntibahana yatari Rwanda ngo ntibahana umwe n'inzu yiwe imwe n'agakono kiwe ntashobora gukarura ku gasani ngo kurungikire yatari mugatwenga mu Burundi ashobora no gutelefona umuntu hewe cyo burya ntivyagenze neza nagiye kurondera nabuze kandi kubura bibaho nyene mbega uri kuraraba igihugu c'u Burundi cacu ni ciza
ni ciza nyene none si igihugu ni igihugu ciza nyene ni kuko ciza abajene bari hanze baravuga ko igihugu cacu ngo atari ciza atamazu meza arimo uri muri bo yaje sindi muri bo kweri sindi muri bo kandi nubwo nogenda mu kindi gihugu bon sino camponda igihugu ciwanje canyibarutse nariza amashure ndaheza ndivuza bon none umva sinumva sindabatahura sinzi nivyo baba bashaka bon nubwo ubukenye quand même il faut kwihagararako sinumva yuko gusevya igihugu cawe ari wowe wocuronka ubutunzi bon uzoguma kwa kundi ukonda igihugu nta modoka uzoronka ngo nukubera ngo urumva nta nzu uzoronka ahubwo uzopfa wiruka reka imivumo biragusha abavyeyi ni hatari umuvyeyi akuvumye uzopfa wiruka uzopfa wangara uzopfa wangara nk'agahini kweri uri kuraraba wovuga kwiki kuri aba abarundi bari mu mahanga babakanga yuko mu Burundi hari intambara ponje kandi atantambara ihari intambara ntayihari basha ntayihari je sinzire abo bantu bariko barabashuka babereka ko mu Burundi hari intambara nta ntambara ihari mu Burundi tubayeho amahoro nta masoro yigera avuga tubayeho neza abo nabo bavuga ati ngo Burundi burakenye amasukari ibitoro ibiki izo nyene ubu yaranabonetse isukari irahari isoko barayanda nk'irengarenga ubu barayanda nk'irengarenga muri kote buhoho ni too much gusa rero ikintu gihari bon n'umuvyeyi yakuvyaye arashobora kugira hari ibintu bimwe bimwe bigenda birabura mu kukurera kwawe hakabura akantu ukabura minerval ukabura iki mugabo ayo makosa Jesse nibaze yuko yoca atuma utuka umuvyeyi byose urabibamwo kandi ukabimenyera kandi ubuzima siko bwama burahinduka nambo no musi gitoro kiko kirabura nituzi impamvu kiriko kirabura ahubwo ni gusenga tuca dusenga tugafukama tukavuga ati mana ibi bintu bitagenda neza Jesse nibaza kandi naho two bibura kirazira yuko uwo hanze aza abimenya si byiza yuko mugiye mu mwara inzara uca ugenda uragira uwo muntu aza kwinjira mu vy'iwacu nkande ntibiba bikeneye ko abyinjira turabiyamye twongeye kandi turabiyamye n'abajene muravyumva yuko twabikunkumye twabishituye ko mutwinjira mu bintu byacu okay ntidukeneye ko mutwinjira mu bintu byacu abajene bo mu Burundi twese turi hamwe dukunda igihugu cacu hama alu hari akandi kantu numvise kuri rezo sosio bon hari ubuntu ngo ni bombe bumeze nk'ubukaramu none ivyo navyo je sinabitahuye neza twengera si twovuga yuko byazanywe n'iki nande mu bisanzwe aha mu Burundi wacu ivyo naco no bivuga ko cane nkuko barareka kugatora je nibaza yuko ari abagizi banabi bashaka nyene abagizi banabi bamyeho baza kugira bacafuza igihugu cacu ko atamahoro ahari kandi hari amahoro nta mabombe nta magrenade nta biriho ngaha mu Burundi wacu gusa ni hamwe usanga ikintu baragipostinze bakaca bakivyura kubera babonye monde turimo sivyo bakaca bakizana kandi kugira ngo baze gucafuza igihugu cacu nta mabombe ahari twe turi mu mahoro nta magrenade ntaco turumva twituritse nta hantu haturikiwe grenade hayoberana twohamenya twebwe rero turi mu mahoro twebwe tumeze neza nawe uri mu bandi bameze neza nanje ndameze neza kweri navyubona nukuri ni too much bon reka vraiment tubandanye duhimiriza duhamagarira n'abajene baze bakunda igihugu cabo mbega wovuga kwiki aba diaspora bari hanze badashaka kuzana imitahe bayishire ngaha mu gihugu c'u Burundi bon Jesse aba diaspora sinzi ko bameze je ndimvira none sinzi ngirafse ayandi ma projet none arya amafaranga baronka bishobora gusanga bemera gushira ama industry mu bihugu vy'ahandi aho kuza kubaka igihugu cabo oya kweri utegerezwa kuzana iterambere mu gihugu cawe mu gihe wagiye kurondera bon utegerezwa guteza imbere igihugu cawe ivyo wonya wumva yuko ukorera mu kindi gihugu ego nituvyansi mu bamwagiye kurondera ubuzima mugabo igihe waronse ca wibuka kugira neza iwanyu
niyo umwana basi ariko arakora aribuka bon ati mwirabuze iki inyareka nkora iki niki muhira yego akarayiza akora muhiri wawe je niko numva no bahimiriza basi baze baribuka bashire mu mitahe niyo mu Burundi niho bataye uruzogira urumva n'abana babo n'abana b'igihugu kandi bazokomara abana b'igihugu cy'u Burundi ntibazohinduka n'abazoronka ubwene igihugu bwari ntibazoba bimutse abantu benshi baravuga ati mw'iki gihe wewe uwo guha nk'amahera nka 10 miliyo ja mu Rwanda ucuja kuri réseaux sociaux uvuga igihugu nabi cawe c'u Burundi wobikora mana yanje naye nka 10 miliyo nana parcelle mu Kinama no nubwo yoba 5 miliyo rero ndakubwiza ukuri dress numva ko no yatora hama bice binyunguriki kwera benshi tumenyereye uko bakunda amafaranga basi amafaranga nyine turayakunda mugabo mu gihe yaje mu nzira nziza apana mu nzira mbi kuko n'amahera aciye mu nzira nziza azanana mugisha so reka ndagushimira cyane natwe turabashimira urakoze rwose uhezagirwe ubandanye ukunda igihugu cy'u Burundi kandi naho uba uhakundishe igihugu cy'u Burundi kuko ubu turi mu gukundisha igihugu cy'u Burundi abarundi bahavukiye bibarukiwe mu Burundi bakundishe igihugu cyabo kuko benshi abansi bakora twinjiramo ku mahazi social barongika hirya no hino ibitwankisha igihugu cy'u Burundi ariko twebwe dufite aho tuvugira reka tuvuga ati tugiye gukundisha igihugu cy'u Burundi abarundi tubakundisha igihugu cy'u Burundi hama turabakunda cyane yari Carlene Alu comme d'habitude Miss Marcel comme nous sommes maso y'inyana so ciao 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 ciao